umurisho w'ingoma, indirimbo zihayagiza akaranga k'u Burundi zirimo n'ihayagiza ico gihugu hymne national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU. President Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ko Burundi bwateye. Tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe. Biraboneka koko namwe bw'isuku mwahora muzi. Ibi nyene nivyo vyerekana ihinduka. Ibi nyene ni ikimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihugu cabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cacu twari twibagiye yuko Burundi ari itongo ry'abarundi, yuko ari umuryango w'abarundi. Murabizi mwese kuri karangamuntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu, uri umurundi bakandika n'umurundi. Mugabo twebwe icadutanguriye kutwica bafashe kuri karangamuntu bashirako umuhutu, umututsi, umutwa. Bari bahejeje gutwibagiza igihugu. Umuntu rero atwononeye ubwa mbere nuwadukuye ko ubwenegihugu bw'Uburundi agaca twita ubundi bwenegihugu. Ico gihugu cacu rero kibaho kitakiranye neco. Ngaho twafire nimuze muronderera ahandi. Uno munsi abarundi kubera batangwe kubona igihugu cabo, uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba abarundi. President Ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha. Diaspora ngo n'abarundi baba hanze, oya n'abarundi bakorera hanze. Abarundi bakorera mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa mu migezo y'ikirundi vyaranga. Kuja kukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu. Niwiyumvire umwana w'Uburundi aragenda kwiga, aje kwiga muri Amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu Burundi ngo kuko bahemba make, ni dogiteri jewe nzoja aho bahemba menshi. Mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega c'Uburundi barakwigisha ushitse ngo tuvyaranyaho. Bamwe mu barundi bitabiriye umonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari bikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Jende umurezi kandi uko ndabona yuko bikenewe, ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe, ariko mu kwezi kumwe hagiyemwo no kwiherera kubera bagutoye akantu k'akavirisi, akantu k'akabu. Wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki? Nyakubahwa Perezida, ndakwituyeko ico kintu ca viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira twitwa ko dutaha iwacu mugisubireko. Ikindi nashaka kuvuga ni iciterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse gushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha 3 canke 4 nsubira inyuma. Rero turi mu bintu vy'iterambere, nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako y'imiduga idutwarayo. Nukuri nyakubahwa Perezida, ico kintu nitwacijukira cane cane ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira nka kurya mwijukira ubw'ubutungane, muzosanga duteye imbere. Imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi ayifitiye insiguro. Ico nkunda uno munsi nuko ibibazo vy'abenegihugu ari ibibazo vy'uburongozi. Uko vyifuza naje niko ndavyifuza. Mugabo kene amahera ntaca yizana. Ivyo maviza hari aho mpere nkunda nkavuga nti none kubera iki mbega ego nivyo hari ibihugu bitemera double nationality. Mugibe yemera
kubera icyo utogira niyo passport aho urinda gusaba visa ni kubera icyo utashe waje. Ijwi rya Amerika nta mahirwe yo kubaza ibibazo no gufata amasanamu ku buryo busesuye ryaronse. Iyo rija guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo ryari kugaruka kuri bimwe mu bibazo bijanye n'umutekano mu Burundi, ivy'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu na cane ibihugu bibanyi, ikibazo ca virusi ya corona n'incanco zomugera zitaratangura gutangwa mu Burundi, ndetse n'ibibazo biri mu ivy'ubutunzi n'ubutungane. Diane Ninahazwe muri leta ya New York kubw'Ijwi rya Amerika.